karibu mwese turabakaribishije muri CRTV. Okay, tukaba twicaranye n'ugwaruka abantu babiri duhuriye ngaha. Hari ibyo tugiye kuvuga ku bijanye no guhanura ugwaruka. So banyitwa Sanibi, hanyuma wo mu buryo bwanje sinzi ngo bamwitwa gute. Reka tubashimire mwebwe mwicaye ngaho ku ntebe nimba uvuye ku kazi kawe ufise ibyo uri kurafungura utore icyunywa cyane cyane kuri Coca-Cola na Sprite. Hanyuma turi wicaye mu buryo bwanje, reka tumubaze izina ryiwe, witwa nde wowe? Izina banyita Adelphine Munzimana. Ubundi nawe yicaye mu bafu bwanje, reka tumubaze nawe izina ryiwe, witwa nde nawe? Witwa Brighton. Okay, hanyuma hari icyo twashaka tuvuge ku bijanye dufate wumvishe iki kibazo ngiye kukibaza mwebwe. Ngiye kukibaza muri aba babiri hanyuma twumve ibyo baza kutubwira. Nawe wicaye ngaho urashobora kumviriza yuko ari iby'ukuri canke hakagira n'icyo wotubwira canke ushobora kunganiraho. Dufate nk'akarorero bakubwiye ukagenda nko kwa muganga bakakubwira yuko usigaje amezi abiri, urumva? Usigaje amezi abiri yuko mu mezi abiri bazokata amaguru yawe yose bivanye n'indwara. Hari indwara nyinshi abantu bagenda bahura nazo, bikaba byosaba yuko bagukata amaguru yose n'amaboko yose. Ukumva ariko bakubwira yuko usigaje amezi abiri, wo bigenza gute, ubyifatamo gute? Kubwanje jewe byombabaza kweli. Bigoye gute? Hanini dushaka dutahure, wo bigenza gute ko doctor yaba yakumenyesheje yuko ufise amezi abiri bagakata amaguru yawe n'amaboko yose, wo byifatamo gute? Okay. Kuri jewe kwanza nabanza nkashiga ku mutima kweli. Kuko wiyumvire wari umaze kwanza utangura gutekereza ibintu byose wahora ukora, ibikorwa wahora ukora, uko warugenda, uko warumeze, bagashaka kuvuga ati bagiye gukata amaguru n'amaboko kweli. Ni ikintu kibabaje ahubwo uhavuna sara mu mutwe atane ko niyo misi ranagera. Ya hanyuma reka tubaze ubundi ari mu bafu bwanje twumve icyo iyo tubwira. Wewe byumva gute? Muri make ntabwo nabyakira neza. Cyambere cyo kwiyumvira na kwiyumvira ingene ubuzima bwanje bugiye kugenda bivanye n'ubwo nari mfite nk'ifise amaboko nk'ifise n'amaguru. Ntabwo nabyakira neza. Ikindi byose abakwanza kumenya igituma bagiye kuyakata, bagiye kunkata amaboko n'amaguru. Ya urabona hari indwara zigiye zitandukanye, dufate hariho nk'indwara imwe dushobora twese tuzi, tuvuge nka kanseri. Urumva hari igihe ishobora gufata nko ku maguru yawe canke igafata ku maboko. So nk'iyo ifatiye nko mu gice c'amaguru hejuru, biba bisaba yuko amaguru yose bayakata kubera yuko yamaze kuduga mu maguru yose, atabundi buryo bwo kugira ngo bayivure. So abaganga bakabonye yuko indwara yawe ari kugira ngo bakate amaguru yose canke amaboko kugira ngo ntigere mu mubiri wose ngo hanyuma ngupfe. So wewe rero ubyumvishe nkuko bakakumenyesha mu mezi abiri gusa yuko ufise amezi abiri kugira bayakate, imbere batarayakata wo bigenza gute, ubyifatamo gute? Cyambere ni kwambaza Uwiteka kubera ubugeze mu gihe gikomeye kweli. Ni kwambaza Uwiteka nyine ukamwereka ubuzima ugiye kwinjiramo. Ikindi nacyo ni uko nyine worondera ingene nyine wotanga kugira plan ingene ugiye kuba. Hanyuma we nawe ijambo rya nyuma utubwira, wumva we wo byifatamo gute? Kubwanje kweli ntabyo no kwifatamo neza kuko ushumenga ubuzima bwawe bwose burarangiye. Ni nkaho ugiye gutangura ubundi buzima bushasha kandi bizotwara ikindi gihe kinini kugira ngo uzobimenyere. So ntago ushoboye kubyifatamo neza muri make. Sawa, turabashimiye namwe mwariko muradukurikirana. Hanyuma twagira hari akandi kabazo kanyuma dufise, sinzi yuko mugifise umwanya hanyuma dukomeze. So hari ikindi kibazo dufate nkuko mu nzu yawe bagira gutware ahantu mu bugaragwa, sinzi ko mutahura mu bugaragwa, bahubwira ati mu nzu yawe uzimuka mu nzu yawe utware ibintu bitanu. Bahubwiye ati ukuri ibintu bitanu mu nzu yawe, ni giki ni gihe wokura mu nzu yawe ukitwaza mu begi yawe kubera ugiye kuba ahantu mu bugaragwa hatazoba ikintu na kimwe, nta biti. Ndibaza muratahura mu bugaragwa umuntu akubwiye, uramenya uriyumvira mu mutwe ukamenya ati hazoba hameze nk'uku, hazoba hameze uku. Ni biki wotwara kizogufasha?
icyambere kwanza utwara imodoka bakubwiye ibyo ushobora gutwara mu ibegi sinzi ko imodoka wayishyira mu ibegi nka jewe bati ngiye kuba ahantu nko mu bugaragwa ikintu cya mbere notwara water amazi n'impuzu zo kwambara ibintu nk'ibyo ni mu bugaragwa nta kimwe kimwe kiriyo bakubwiye utore ibintu bitanu none utwaye ibintu bibiri gusa udakwiriye ibyo bintu bitanu hanyuma hageraho ukibuka ibindi bintu wari ukeneye gutwara wumva utoba ubuhombe dushaka utubwire ibintu bitanu ushobora gutwara icya mbere ifungurwa impuzu and isimu ya communication urabona ubu muri aya majambere twarazirose ngeno bikini sigaye bibiri watubwiye bitatu ushobora gutwara mu ibegi wowe nibihe ushobora gutwara se utwara impuzu nkatwara n'ibirato hanyuma nkagenda nitwaje n'amazi hamwe n'inki ikindi nacyo n'utwantu ibyangombwa hariho abantu bari inyuma twashaka tubabaze twumve yuko hari icyo bashobora kutwunganira reka tubaze umwe mu bari inyuma yacu turabe yuko hari icyo botwishyura muri mwebwe nta n'umwe afise icyo yotwunganira ku bintu bitanu ushobora gutwara mu bugaragu icyo kibazo tubwire icyo kibazo so muri ibyo bitaro mwavuze wavuze ati utwara impundu ugatwara igare okay reka ndakubaze wowe kandi nta bindi wumva watubwiye bitatu gusa ariko usigaje bibiri kuko babajije ibibazo bitanu nako babajije bitanu ushobora gutwara mu ibegi mu bugaragwa ni nk'ibihe wiyumvira ushobora gutwara je nashobora gutwara impuzu food and blanket yes cyangwa se ufite n'ihema ukayitwara ukagira bya bintu bakora akazi ko gondana ibintu nk'ibyo cyane n'amazi okay munakoze ariko sinumvishemo sinzi ko aho hantu urumva wumvishe mu bugaragwa uramenya ukuntu haba hameze sinzi ko muri mwebwe muri babiri atanu umwe arimo asenga ashobora kwitwaza Bible kuko nta numwe numvishe yavuze Bible sinzi none ubyumva gute nta Bible utwara ngo witwaze mu gihe uzoba uri mu bugaragwa ushobora nko gusenga nk'Imana ukavuga ati Imana uramfasha ahantu sinari niteguye yuko noza ahantu kugira ngo Imana igufashe nta numwe arimo yuba yizeye ushobora kuvuga ngo yitwara Bibiliya nubwo utoba ufite Bible aho uri hose urashoboye gusenga Imana ikakumva gusenga urashobora gusenga ariko nta gitabo na kimwe watwaye ngo utume witwaza amajambo yafite mu mutwe kamaje ariko Bibiliya irafasha sinzi urashobora gusenga ariko na Bibiliya haraba irafasha usanga amajambo yo muri Bibiliya barafashe mu mutwe canke nubwo uri kurasenga Imana irakumva wowe nawe ubibona gute je ntabwo navuze Bibiliya kubera birazwi mba ndabifite ubwanje je nditwa mba ndabifite so njyewe ariko ndiyumvira yuko ikintu cya mbere sinzi nk'abadukurikiye hari icyo bashobora nko kutunganira ngo batubwire sinzi ngo babyumva gute we sinzi nkawe babikubwiye uri kuraturaba nimba wicaye ngaho uriko urareba kuri TV CRB TV sinzi ko hari icyo ushobora kuvuga nkawe ko Bibiliya udashobora kwitwara ngo nuko uzi Bibiliya canke wizeye ibyayo byose ushobora gusenga Imana ikakumva sinzi yuko udashobora gutwara Bibiliya kuko Bibiliya irafasha hari abantu batwara nk'ibitabo bakagenda nk'ahantu babuze icyo bakora akaba yosoma urumva akaba yosoma so ahanini navuga nanjye nka Bibiliya ari nk'icyo nutwara yoba nk'iyambere so sinzi ngo ubibona gute je nko nakwishyuye Bibiliya nama ndayifite so n'ikintu ntashobora kwibagira ubwa mbere kubera ni ikintu kiri ku mutima nozirikana so mw'ico gihe imavuga ati okay
bibiri ya mbere kugira ndayitwara ni mu bintu nza gutwara ibi ya mbere hamwe n'indirimbo. Okay, reka tubashimire. Hariho ikindi kibazo naco twashaka tubabaze nk'icyanyuma, twashaka tubabaze rero, urabona hariho kera, reka tuve mu gihugu tuje mu bya kera, sinzi abadukurikiye yuko bagerageze kudufasha, kuko ibi twashaka yuko nabo bodufasha bagireho icyo batubwiye. So kera bavuga ngo hariho ibyo bitwa kuvumwa, sinzi ko mutahura kuvumwa, sinzi ko muri mwebwe hariho utahuye ibyo kuvumwa. Kera bavuga ngo bashobora nko kuvuma umwana wiwe ugasanga birakurikiranye, sinzi ko mubyumva. Wizera yuko kuvumwa ibyo bintu bikiriho muri iki gihe tugezemo ubu nyene? jewe ko ndabyibaza, ndibaza ibyo bintu biracyariho, niko nibaza. No twashaka ntiwibaze, none wibaza nyene ko biriho, ubyemera yego canke oya, utubwire igituma wowe utabyemera canke igituma wowe wemera yuko bikiriho ubu. Je impamvu noba nibaza yuko biriho nkuko ndabyumva ababyeyi bacu batuyagira, kuko nkuko uri umwana ugakora nk'ikintu ntiwumvira nk'umubyeyi wawe akakubwira ati azokuvuma. So uko batubwira ati iyo umubyeyi akuvumye, umuvuma akuvumye urashoboye kugukurikirana. So je sinkuze enough kumenya ibintu byinshi byaho hambere. So uko abavyeyi bacu batubwira ati umuvumo uriho kandi umuvyeyi akuvumye umuvumo uragukurikirana. Urumva nko mu bagenzi wowe ufise kata mugenzi n'umwe wowe ufise, dufate nko mu gihe wari ukiri ufise nk'imyaka 10 canke 15, sinzi ngo ufise imyaka ingaho ubu, ariko iby'imyaka yawe sibyo dushaka kumenya, hanini dushaka gutahura twumve nta n'umugenzi n'umwe wowe wari ufise iyo barigeze kuvumwa hakera ukabona yuko yavumwe bikamubaho, ukaba ari byo byo bituma uvuga ngo wizera yuko byo bikiriho, keretse no kumva ngo kubera ko abavyeyi baba bavuga yuko bashobora kukuvuma canke bavuga yuko ibyo bintu biba. Oya ntawo ndabona, nta n'umugenzi n'umwe wigeze. Ndafite abagenzi muga ntawo mfise umuvyeyi aravuma ngo ndabibone ngo mukurikire. None wewe ubyumva gute? Wizera yuko umuvumo ukiriho? Ni kubera iki wizera yuko ukiriho? Kubera yuko ukoze ikintu ku muvyeyi avuga ngo akakubwira nyine amajambo yo kukuvuma, badaye biraba, iyo bimaze kuba aba yaje kuvuma. Akarorero nk'uvuze ati hariho abavuga ngo uzopfukwe cyangwa ngo genda uzohura navyo imbere. Iyo umaze guhura navyo imbere aba yaje kuvuma, baba yamaze kukwifuza ca kintu kimwe wakora kigukurikiye, kimaze kugukurikira urakibona, hanyuma ucubati yamvumye kabaye. None nk'umubyeyi wawe umukoreye nk'ikosa agaca akubwira ati urakagongwa n'imodoka, urakagongwa n'imodoka, wizera hanyuma ejo bikaca bikubaho ukaca usanga ugiye gutwaza imodoka yawe uragonze, canke uca wibuka yuko wari wamuvuma umubyeyi wawe yakubwiye? Yaba Imana yagusubiza muri bwa buzima ukabaho, wavyibuka ko yari we yakuvumye. Ariko ari umuntu bihande yabyumvise aba ati nyina cyangwa umuvyeyi wiwe cyangwa papa wiwe yamubwiye ko wa munsi ina Mana yamuvumye kandi byabaye. Yaba Imana yagusubiza muri burya buzima ukagaruka kandi ukatekereza kwa kiya kintu, wamenya ko iyo mivumo ikibaho. Wewe nta kindi wotwunganira ngo tubwire cyanyuma? Nta kindi kintu mfise nakongeraho. Okay, murakoze muri mwebwe mwako muradukurikirana muri CRB TV, ya mwari kumwe nanje Sunny B. Hanyuma nawe wongera twibwire kandi wongere bagutahure n'abatagerageje kudukurikirana baje ikiganiro kigeze hagati, wongere bamenye izina ryawe. Kwizina twa Delphine. Hanyuma nawe tubwire. Bari kumwe no bitwa Brighton. Murakoze nawe mwako muradukurikirana, Imana ibihazagire, muze mungere mudukurikirane kundi munsi naho utaha. Karibu muri CRB TV, muri mwebwe mudukurikiranye, mwebwe mwicaye ku ntebe zanyu, hari abavuye ku kazi, abariko barafata icyo kunywa. Murakoze kuba mwadukurikiranye muri CRB TV. Nje banyitwa Sunny B, sinzi uyu nawe ari mu buryo bwanje ngo bamwitwa gute, reka tumubaze izina ryiwe. Wewe witwa gute? Kwizina banyitwa Delphine.
hanyuma wowe nawe bakwitwa gute? Nitwa Brighton. Okay, hariho ibyo twashaka tuvuge kugwaruka, hari ibibazo mfise nk'ibibazo nka bitatu ariko ngira mpere kuri kimwe, hanyuma ndababaze dufate nk'akarorero, dufate nta numwe adafise muri mwebwe mudukurikirane cyangwa mwebwe, reka mvuge kuba dukurikiranye cyangwa mwebwe twicaranye tubona mbonye aka kanya, ndababaze muri mwebwe ndibaza yuko atanu afise abagenzi, dufate wumva yuko ari byiza ni lazima kugira ngo umuntu wari wese agire umugenzi mpfapfe, nshatse kuvuga ngo best friend, bya bindi bavuga ngo best friend, ni byiza yuko uwari wese agira best friend canke abagenzi, ubibona gute? Kuri jewe kuri ico kibazo ndibaza umuntu kugira umugenzi ni kubwiwe. Wewe ugira umugenzi uvuga ati je ndakeneye kuba mfise best friend, n'umuntu wowe nyene wiyumva mu bwawe ko ubona ati uyu muntu ndamwizeye turashoboye kuba best friend. Urakeneye, urumva umugira best friend kuvuza ati urakeneye best friend. Si ubona ko bishoboka kugira best friend. Sindiko ndashaka gutahura, sinzi n'abadukurikiranye yuko bagutahuye, je nashaka ntahure numve neza yuko ni ngombwa yuko ugira best friend, none uwo ni kubera iki twashaka gutahura? Jewe ko ndabibona biva nawe no kubyifuza, si ngombwa ngo umuntu wese ngagire best friend. Hari abantu usanga bavuga ati je nta best friend ifise kubera batabyifuza. Sinatahura kandi sinzi wowe, reka tubaze uyu nawe atwegereye ngaha tumve ko hari ico yovuga, none ubyumva gute? Ariko ndabyumva ntabwo ari ngombwa umuntu agira best friend, ahubwo wowe uricyagura, ni ikintu umuntu yicagurira kugira agire umuntu yoba bari hafi na hafi bosangira secret cyangwa ibindi bintu nuko ntabwo ari ngombwa. Hari abantu bataba bafise n'abandi babafise. Okay, mwese muriko muravuga ngo ni ikintu umuntu yicagurira, sinzi kuba kugira umugenzi mpfapfe kari ikintu uvuga ati ngiye gucagura urya abe best friend, canke kari umuntu uvuga ati mwarakuranye canke azi ibyawe byose, hanyuma mukisanga muri abagenzi mpfapfe, hanyuma ukaca usanga ari ngira kamari wawe. So sinari nzi yuko ari umuntu wowe ushobora kuvuga ati ngira ndamugire best friend. Ubyumva gute? Nshaka gutahura. Okay, hariho n'abandi badukurikiranye bashaka gutahura, sinje njenye ntayiko ndabitahura, ariko nashaka n'abandi badukurikiranye batahure, none ubibona gute? No, wowe urafise best friend? Oya, nje niko ndakubaza, so nashaka ntahure. Yeah, kugira best friend ntabwo ari ibintu byiza, nuko akarorero urashaka kuba ufise umugenzi wa kawaida, kama hagera igihe mugasabana best friend, urumva ni cyangwa uramusaba cyangwa akagusaba ukaba best friend, umusabe umubwira ati twe best friend, ugiye kumusaba. Yes, uramusaba. Ntabwo ari ikintu kiza ngo nobura, ni ibintu nyene mwese umuramusaba akacemera, niba atacemera akacanga. Uriko okay, kiretse n'ico rero hari ikindi nashaka ndababaze, tuve kuri best friend, ndibaza abadukurikiye baratahura kandi twashaka tubabaze, none kiretse aba best friend twashaka tuve ku bagenzi mpfapfe, hanyuma tubaze ku bagenzi basanzwe. So ubona yuko ari ngombwa yuko umuntu wari wese ashobora kugira abagenzi, uwo ari we wese ashobora kugira abagenzi? Ko bwanjye uko ndabibona, umuntu ni byiza kugira umugenzi, kuko ushoboye kugira ikibazo wikora udafise umugenzi n'umwe uvuga ati je ndafise basi n'umugenzi basi tuvugana, biragoye kugira ngo ufise ikibazo uzoronka umuntu agufasha wikura ku bantu. So kugira umugenzi je mbona kari byiza. None wowe ubibona gute? Tubona yuko kubera ko reka tuvuge ko ariko baradukurikirana, hari benshi twovuga ngo usanga bavuga ngo ko batakeneye abagenzi canke ko badafise abagenzi. Ubibona gute nkawe ko umuntu yo bavuga yuko adafise ubugenzi canke adakeneye abagenzi? Ubibona gute nkawe? Muri make kuko je niyumva nta muntu adafise umugenzi n'umwe, so ni vyiza kandi birafasha kubera ari igihe umugenzi akurutira
n'uwo muvukana. So ni vyiza kugira abagenzi. No mugenzi yo rutu uwo tuvukana sinzi ngo hari gihugeramo kwera abo umuryango badahari haboneka abagenzi. Dufate ufise nk'ingwane frana abiwanyu bose bagiye somewhere. So ariko uravuga ati uratekereza ati msa abagenzi no hamagara bakaza kugufasha mu mwanya nibo baca baza kugufasha. Urumva mujya mwanya babonetse aho babashisa aho umuryango utari. None kuko uwo wabuze icyo nico cyo cyituma abo bagenzi baca barota uwo muvukana mu ndimo. No murujya mwanya baba baruswa bari. Urumva amuruta murujya mwanya kukagufashije hanyuma aje kugufasha ntucumurubeka ngo sumugenzi. No abari umugenzi ariko mujya mwanya ko abagufashije aba serutse aho umuryango utari. So ntabwo yoza kugufasha ngo ucumuvuga ngo ntabwo ari umugenzi ariko ni vyiza kugira abagenzi. Hanyuma nawe bibona nkuko nyene Jemora akari byiza kugira umugenzi kweri. Bavuze ko ari byiza kugira umugenzi ariko we yavuze yuko hari mugenzi canka abagenzi bashobora kuruta abo muvukana. Urabyumva yuko byumvikana yuko hariho abagenzi bashobora kuruta uwo muvukana? No kuri je bivana no ku muntu abayeho ku buryo uvuga ati hariho umugenzi ashoboye kuruta abo muvukana. Bivana no kuntu baye. Je ku bwanje ndabona ko nta numwe yashobora kundukitira abavukanye banje. Murakoze muri mwebwe mwari mudukurikiranye twari muri CRB TV. Murakoze kuba muhejeje kudukurikirana. Muri mwebwe mwicaye ngaho reka tubashimire kuba mwatoya ako kanya mukadukurikirana. Mwari muri kumwe nanje Sunny B. Hanyuma nundi yicaye mu buryo bwanje reka tumubaze izina ryiwe wowe witwa nde? Adelphine. Hanyuma reka twongere tubabwire ubundi yicaye mu bubafu bwanje tumubaze izina ryiwe hanyuma we nawe witwa nde? Witwa Brighton. Murakoze kuba mwadukurikiranye mwari mukurikiranye CRB TV. Tuzongera naho ubutaha Imana ibafashe. This is a baby. Ndakumisiza. Nibaza n'iryari tuzosubira kubona. Yoba waruzi ukuntu ndagukumbura. Yoba waruzi ukuntu ndakwiyumvira. Buri saa buri segonda eka nta musi w'ijana navuze izina ryawe narabyina kagafoto kawe. Hari naho bishika mw'ijoro nkakisegura ngo ndabe yuko mw'inzozi twahahurira kuko iminsi yabaye myinshi kandi nawe urabizi ibisatima biri mu kunyica. Ngwino usange sinze ndakumisize iravuga unyaruke sinze ndakumisize iravuga unyaruke. Yoba woshobora kumbwira yuko nawe umwumbura uryama nkasinzira umutima wanje ukaruka. Hari igihe mpora ngira amadidane nkibaza ko we woba warahindutse. Mbwira ko atari byo, mbwira ko ugifise kagafoto. Hari naho bishika mw'ijoro nkakisegura ngo ndabe yuko mw'inzozi twohahurira kuko iminsi yabaye myinshi kandi nawe urabizi ibisatima biri mu kunyica. Ngwino usange sinze ndakumisize iravuga unyaruke ndakumisize
ijoro nkakisegura ngo ndabe yuko mu inzozi twahahurira sinze sinze ndakumisinze iravugunyaruke sinze sinze ndakumisinze iravugunyaruke sinze sinze ndakumisinze iravugunyaruke sinze sinze ndakumisinze iravugunyaruke Daku,